Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes 121212 bakunze ba Tarisisi Hope Ministry, nibaze ko umeze neza ku majwi, mukaba muri kumwe na SILVA. Mwitwe byinshi canke se umwitwe ingwanyi yagwaniye kano gakino ka 257 na cane mu bijanye na TV online. Nibaze yuko mumeze neza. Ku munsi wejo ndibaza yuko ku munsi wejo ndazi neza yuko muzi yuko The Ben yashoboye guhuruza abanditsi ndetse n'abanyamakuru n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye muri conference de presse ivuga ati jewe peut-être uno munsi ndifuza kuyaga n'abarundi canke se n'abarundi kazi aho baherereye ndetse n'abanyarwanda bagenzanje yuko ngiye gukora concert ngaha anye mu gihugu canyu canke se cacu. Niho twashoboye kuvuga ati okay, reka nimba ari The Ben reka tuhagere kugira twumve atujambo tumwe canke se tubiri ashobora kutuyagira, ndetse no kuri concert yiwe ashobora kuba ari karategura ngaha anye mu gihugu cacu cyo Burundi. Niho twashika, ariko igitangaza twese canke se abanditsi n'abamenyesha makuru twagiye kugwamwo nuko The Ben atashoboye kugaragara muri ico kibanza. Benshi bari bajije ati eske ni kubera iki, ni ya migaro yabo canke se bariko baraduhenda? The Ben ntiyashoboye gushika ngaha anye, ntarashika ngaha anye mu gihugu cacu c'u Burundi. Muga mu byavuye ndetse muri staff yiwe canke se abamuhagarariye bavuga ati yamara The Ben ari ngaha, ahubwo sinzi peut-être ngira yararushe, rumva ntibashobora gutomora neza ikiriko gituma The Ben atashoboye gushika muri ico kibanza kugira ngo ashobore kugaragara yakorane, wanashaka interview canke se akorane ibiganiro n'ibinyamakuru byo ngaha anye iwacu nyene mu Burundi. Niho habonetse ikintu kivugwa ati iyo concert, umwe yarabajije ati mbe iyo concert iteguwe gute? Umwe aravuga ati jewe iyi concert usanzwe hagarariye intuze ya staff ya The Ben, aravuga ati jewe uwo tuzokorana uwo na The Ben bazoshobora gukorana iyo show canke se ico giteramo ateramisha abarundi kazi, abana, abakuze n'abatoya. Yavuze ati nje nzokorana n'umuririmbyi LINO G nabo mukaba muzi n'umuririmbyi muno minsi nawe nyene twovuga yuko ariko aravuka, ariko avukana inguvu zidasanzwe, na cane yakoze indirimbo nyinshi nka Legend, akora indirimbo nyinshi ati nta modokari y'ibihumbi 100. Ndazi yuko izo zose musanzwe muzizi, ari nayo mpamvu bavuga ati reka tuze kuvuga ati bimeze gute ku buryo ashobora kuba atashoboye gushika muri ico kibanza. Byaragaragaye neza na neza yuko na LINO G ubwiwe ntiyashoboye gushika muri ico kibanza, akaba bigaragara ati ngira ni showbiz canke se bariko baraduhenda, ariko nta nivyo turamenya neza by'ukuri. Igitatangaje abanditsi n'abamenyesha makuru ni ku mafaranga The Ben yashoboye guhabwa imiliyoni zirenga 100 z'amarundi z'amanyarwanda, simengo ntihenze z'amanyarwanda, nizo yashoboye guhabwa kugira ashobore kuza muri ico giteramo ngaha anye mu Burundi. Ariko benshi barashatse kumenya ese LINO G wewe bamuhaye amafaranga angahe, ariko ayo mafaranga ntiyigeze ashaka kwerekanwa canke se bayamenye igitigiri cyayo LINO G ashobora kuba yarahawe muri ico giteramo. Neza na neza igiteramo canke se conference yariteguwe kuba masaha ya sahindwi, ariko conference yagiye kuba itevye. Byo byose abantu bibaza ati ngo turindiye The Ben, ariko amasa hera mu nzira kugezaho ababijeje bavuga ati reka dutangure, na cane yuko bigaragara nka staff canke se uhagarariye ibyo bintu nawe ubwiyumengo nta nivyo yarazi neza yuko The Ben ahari canke se adahari muri ico kibanza aho yari yakoranije abanditsi n'abamenyesha makuru. Mu nyuma niho nka
Tarasisi Hope Minister yashobora gushika muri ico kibanza. Ni kiganiro bashoboye kugira, turashobora kuvyerekana, twaravyerekanye ngaho onye muri kuri Tarasisi Hope Minister, mwarabibonye vyari ibintu biteye igomwe na cane vyari ibintu vyiza, ariko The Ben ntiyashoboye kugaragara muri ico giteramo. Nka Tarasisi twarabajije ati mbe kubera iki The Ben atashoboye gushika muri conference bimeze gute, ariko nta nyishu ikwiye twashoboye guhabwa, ahubwo bigaragara bivuga ati mwe muzomubona umunsi wa concert. Ariko biba vyiza yuko umuririnzi ashoboye gushika ngahanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ashobora kuza akayaga n'abanditsi n'abamenyesha makuru ku tubazo tumwe tuba tubakiye abo bamenyesha makuru, ndetse ubona yuko turi kiyo c'abandi bantu, kubera yuko byinshi biba bikurikirana bituvuye ko niho byaciye bivamwo. Turakora ivyo twari zatujanye turumviriza, ariko ikintu nyamukuru cavuzwe yuko concert imwamwe y'ibiteramo aho bizobera. Nyuma yaho twarashoboye turavugisha ndetse n'uwamuzanye, turamubaza ati eske nabandi baririmbye ugiye kuzana? Aravuga ati abaririmbye tugiye kubazana kandi ni benshi. Urumva nyene byari ibintu mengo birimo igifungo. Tarasisi Hope Minister nibaze yuko mumeze neza ku majwi ya SILVA, yakoze byinshi mu itsingwanyi. Ciao. Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.